Salut les amours, j'espère que vous allez bien. Aha ni kuri African Sound turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'inzobe, urabona twenga neza. Twashaka atwibwire amazina yiwe, atwidondore muri rusange. Tabahe jambo. Coucou guys, meze neza. Jenny Bya meze neza. Sinzi namwe. Ku mazina nitwa Dusenge Shakira. Ariko kubindi abantu benshi banzi kuri Kim Gomez. Ndabaramukije mwese, ndizera ko mumeze neza, muguhe neza. Jenny sawa ndakomeye. Ego. Shakira, mwoba muvuka hehe nko ku bantu batabazi mwidondore nyene muri rusange? Ndi umukobwa abikarusi, Ibuhiga, niho navukiye, niho ego. Mugabo muno mwanya mu gisagara ca Bujumbura. Niho uriko urakorera imirimo canke uriga? Mpejeje umwaka, ndindiriye yuko hagera université hama nje kwiga. Ego. Félicitations. Merci. Shakira, tugira tuganire ku nyifato cyane cyane z'abakobwa muri kino gisagara ca Bujumbura, cyane cyane muri kino gihe tugezemwo, igihe ubona yuko ni igihe c'imvura, ni igihe haba hari imbeho nyinshi kandi hari n'ubushuhe bwinshi mu bajene, mu Urwaruka. Tugira tuganire ku vyerekeye uko abakobwa bo kwitwara muri bino bihe bataba borohewe, aho umuhungu uza wumva aguhamagaye ivyo bitwa map, uze kumuraba ugasanga mbere ntimugere mu ngeso nziza, uko aguhamagara ariko aguhamagara ngo uze kumuraba, kandi kenshi akaguhamagara muhira canke ahandi wo mwohurira. Ariko cyane cyane muri kino gihe c'urushana, muri kino gihe hari imbeho nyinshi. Mbega nkawe umukobwa, umuhungu ahamagara umukobwa, ni gute uwo mukobwa yo kwitwara mu gihe umuhungu amuhamagaye? Icambere na mbere ikintu nobwira abakobwa, wamenya no kubanza ukamenya ico uri, ukamenya ico ushaka, ukamenya vision yawe. Yego. Ukiyumvira ni iki nshaka mu buzima, ni gute vyogenda. Ivyo byose mu gihe uzi ko wabiplanifiye, wabishize ahantu ukavyiyumvirako, si ikintu carico cose gishobora kuza ugatera ugenda, oya. Ngiye kuri iyo suje ntarandire gato, kuri iyo suje mumbajije. Yego. Umukobwa baguhamagaye, wamenya amaso umusheri wawe, ntimusohokana, ntaco musana, n'aba best. Numva amatwi asumira yuko aba best ubu ngo niba bicanye. Yego, naje sinzi ku bandi je nivyo numva, kandi nivyo mba ndiko ndabona umengo nivyo aba best nyene sha nyatari. Mbega ku ruhande ari nk'umuhungu mukundana naho aguhamagaye, ariko murakundana ntimurubakana, dufate muri abajene nyene mwarahuye murakundana ariko ntimuragera ku rugero rwo kubakana, mbega wo kwitaba canke wo kwitwara gute muri ico gihe aguhamagaye? Mico gihe aguhamagaye ukabuzi yuko hari ukuntu waplanifiye ubuzima bw'iwawe. Biravana si abakobwa bose. Nka jewe bishitse nkavuga ati James kumwera ubuzima bwanje nabupanze, ndavuga ati sinkwiriye kwita deja umuhungu umaze kumwitaba, urasanzwe ubizi ari kwa mama wiwe canke abahungu benshi ubuye na mageto, umaze kwemera ko ushobora kuba wo kwitaba pere yiwe ukagenda ukamwegera ukamushikira. Yego. Sha je nibaza yuko bawemeye ibintu byose, ibintu byose wavyemeye. Mbega abakobwa muri iki gihe usanga bahura n'izi ngorane nyinshi zitandukanye, bashobore kwirinda abo bahungu canke abo bantu babi bashaka kubashira mu ngeso mbi? Nico kiriye name ndakubwira. Uzi ko atakintu na kimwe uriko uraviza, uriko uriyumvira, ushobora kuko nk'akarorero ndiko ndakubwira, ubu nka jewe ndashobora kuba mvuze ati ngiye muri ville. Rero mugiye ngiye muri ville, nakana afise kumbwira ngo tugende hahama ngende, oya ntibikunda kuko mfise iyo ngiye. Yego. Mugabo rero nk'ubu uyu muhungu ashobora guhamagara Shakira yabuze ati uku nuku nuku, aragutelefona uko nyene.
monde tugezemwo si nk'imwe ya kera. Kera umukobwa yasohoka ari uko wamukoye canke iki nyene yama muhira. Mugo aho tugeze umengo turigenga, umengo nta kibazo na kimwe dufise. Ariko shira mu mutwe ko umukobwa misi yose yemerewe umuhungu ati ndaje. Ho musohokana ni pampa nta bindi. Ubu genda ushize mu mutwe. Kuko je nibaza yuko twende uravuga ngo kunuku mwankire umaze kwinjira biba vyaheze vyose. Wowe uzire yuko utabikeneye canke ikintu na antwa mwebwe bintu tuba tuvuga nk'ubura mu kino gihe nushana mbega nushana ibintu vy'ikirundi vyo biratugora twaramaze kubukonde nk'ukuntu hari imbeho je nibaza yuko nishona uko ndabibona mugabo gumana ubuntu bwawe gumana icuri bikavuga umugenda ahantu hose kuko uwo aguhamagaye n'undi muntu azoguhamagara ugende none bose uzobitabira rimwe niko bimeze. Ugeze aho nyene hariyo bakunze kuvuga yuko abakobwa bakunze kwitaba izo map kubera abahungu babaha ivyo bashaka, aho umuhungu uvuga ati arangurira impuzu, arangurira ivyo nshaka, aransohokana ahantu hazimvye, arampa amafaranga. Mbega izo nizo ntambamyi zituma abakobwa basanga bemeye ivyo umuhungu wese abasavye bivanye n'ayo mahera babaha? Ego nivyo birimwo kuko si abahungu bose si abahungu bose bashobora kuguha ibintu bafise ico bagamije inyuma. Oya si bose gusa hariho bamwe parmi eux bashobora kuba bovuga ati reka ko ndabimuha nanje ndamusavye aze ntari bwanyu. Urumva rero umukobwa wese nuguti ha attention nyene ukabishira mu mutwe ukavuga ati nubwo abimpa ncunga amaso cane ndabe cane viser loin uvuga ati eske ibintu vyo ko abimpa ntacihishije inyuma ukabimenya kubera ko basha tugiye kubirabisha amaso. Nibaza yuko monde tugezemo utagiye bukebuke nibaza ko biguhitane ni handi uca usanga hagize ikibaye bivyaye ibindi bintu bitari vyiza voilà nizo nyene usanga nyene watwagenda bavuga ati yo ibi bintu gasigara regreta iki kandi rero ikintu kinababaje baraduhamagara tukagenda ugasanga hari ibintu bibaye ubuzima bwacu burabaye détruit donc birabaye nabi nusigara uripambana ko wenyene kuko ku muhungu waba ari ibintu bisanzwe urashobora kuba guma ari umujene ko nyene ntihagire n'umuntu n'umwe abikemwa mugabo wewe umukobwa ugasanga ntugeza ntugire iki nyene bitangaje mu kino gihe gusa ariko inababaje abakobwa bubu nyene sinzi dutwarwa n'ibishobisho ntituraba kure nta kintu kiryoshe. Abakobwa bose bashobora kuba bariko baranyumviza nta kintu kiryoshe umusheri wawe muri kumwe mugizente nta kintu kiryoshe agize ashiramwo ibintu ukamusaba ibintu akabiguha nawe ugashiramwo ibindi muranganya hamwe ntawe usuza ubundi mukubaka ikintu kimwe nyene muri kumwe. Mugabo nyene urumva je no conseil yuko ivyo byose rega ni muri bya bindi noshira entre parenthèses muri copinage kuko ari ugeze canke iki ivyo kenshi ntibikunze kuba ivyo biba kuri abakobwa bakeneye kumva ko bagishushe nyine afise amaraso nyine ashushe. Mbega ni giki umukobwa yokora kugira yirinde cyane cyane bijya abahungu babaha agashobora kwitunganiriza nk'imirimo kugira azaravyiha nawe nimba amafaranga bahora bamuhendesha canke nimba ari nk'impuzu bamuguriye ari ahantu asohokera heza nawe akavyiha ivyo vyotuma izo ngorane batazigwamo cane gose biranagosha ahubwo ivyo bintu nta kintu kiryoshe nukumva umukobwa akavuga ati okay ndavyutse 7h ndagiye gukora ntugaye akazi mes chers amis akarondera ubuzima bwiwe ugapambana ukavuga ati no nigize gushika kuco nshaka kuko ufise ikintu ushaka gushikako vyose biragenda neza n'ibintu biryoshe n'ibintu bwati nukuri nta kintu kiryoshe nko kuronka amahera waruhiye. Uravyutse uragiye urakoze akazi peu importe uko bagufata peu importe uko ushaka kubona ibintu nubwo bagufata nabi canke iki reka kuri uwo muntu no viza ko ico kintu ushaka nyene bizokwikora bizogenda neza nta kintu kiryoshe n'ukuri nk'ico uzi ko urasohotse ari n'igihe uvuga ati okay
reka mpamagare bagenzi banje narose umushahara nahembwe okay reka tugende turyoherwe urumva ko wadepanshije urumva ko washizemwo inguvu ziwawe nta kintu kiryoshe nk'ico urumva nyene kubaye satisfait uvuga ati biratesa biraryoshe urumva nyene ko uryohewe nawe kandi nta n'abantu bashobora kukurirako baranagutinya sivyo urabona iyo umukobwa afise umuduga mu rupangu biratinyitse ko ushobora kuza ari umuhungu uguze kumujraga niyo bari usanga bangana abafise umuduga nawe ariko kandi ngaho abakobwa bakunze kuvuga ko abakobwa bafise amafaranga abakobwa bafise ikintu bamaze kugera ko ari nk'amafaranga amaze kugira nk'ikintu amaze kwishikana ko afise umuduga canke ibindi yuko bitoroshe yuko aronka umugabo canke bitoroshe yuko abana neza n'uwo bakundana uwo bubakanye eske ivyo zoba ari intambamyi ku bakobwa bumva ko bafise amahera bumva yuko umuhungu umugabo bubakanye adashobora kumuha itegeko agendere munsi y'amategeko yiwe ubu biravana n'ingene yakuze biravana n'ingene yakuze n'ingene ubuzima bwiwe bwagenze ushobora gusanga yarose amahera yabiruhiye cane yagize nte bro biragoye ufise amahera umuhungu mwahuye mwese mufise amahera ego usanga nyene munganya muri hamwe usanga atakubana guhari mugabo tugiye mu bindi bintu navyo menya shira mu mutwe ufite amahera utayagira ivyo ntibiza gukuraho uko tumeze turi mu Burundi basha turi mu Burundi nubwo boba hanze umuhungu azuka ari hejuru misi yose bishire mu mutwe ja hasi mureke nta kintu kiryoshe nko kwishira hasi undi ukamureka akaja hejuru kandi ikindi naco turazi ko twese urugo rugizwe n'abantu babiri umugore n'umugabo kandi umugore ategereza kubaha umugabo wiwe uko nyene urashobora kuba ufise amahera nawe atayafise urobije kumwubaha uko nyene kuko uvuze ngo ugira ufate responsabilité yo hejuru ntavyo wovamwo ntavyo woshobora tubireke uko nyene niko Imana yabikoze uko nyene nize mpanuro woha abakobwa bafise ingeso yo gusaba abahungu amafaranga canke ibindi bintu vyose bon sinzi kuri jewe ntibaza yuko waje kusaba amahera umuhungu muvyumvikana d'une part umengo si bibi mugabe ikindi naco umusaba hari igihe atakubaha aravuga ati uwo muntu n'ubundi ni jewe aragerageza uburyo bwose ni handi usanga yakoze ivyo ashaka ibintu vyose ashaka yabikoze kubera ko avuga ati natabinkorera ntandi hantu aronka uburyo waburonka iwanje nyene mugabo uzi ko mwese muri jamwe mufise amahera ivyo kenshi ntibikunze kuba ego ni ukumenya ico ushaka ico ukeneye ukagiharanira nawe niho abantu bazokubaha bakakubahira icuri kandi ukabahemba ukaja hasi kwicisha bugufi mu bintu vyose nyene bizoguha gushika kuco ushaka okay hamwe nka wewe nka Shakira wewe nk'amahirwe yo kuba umushikiranganji w'indero atwara ibijanye n'indero ni gute wotunganya akazi kawe ku buryo abana bakiri hasi bakurana indero nziza ya ndero bavuga ati za ngorane ziko ziraba muri no misi zitoza kuba ku bana bazokura abana ba Burundi bw'ejo nibaza yuko ndabishitse kw'ivyo nibaza yuko wogira wotanga impanuro kenshi cane kuko burya impanuro ziraryoshe muriko muraganira n'umuntu ukaganiriza abakobwa bigeme generation z'ubu ukabumvisa yuko nubwo ivyo biba atari ukugutesha agaciro hamwe hamwe kuri bamwe si bose hari igihe usanga nyene mugabo kuri bamwe ntibaza yuko baganiriza ukababarira ko atanyungu birimwo muri ivyo bintu ariko ingorane ikunze kuhaba n'abandi bantu benshi canke abakobwa bakunze kugira abavyeyi babo canke kw'ishure ntibabaganiriza kuri ivyo bintu ingene bo kwitwara babaganirize kuri burya buzima nyene aha mu Burundi biragoye kuko burya buzima ni ubuzima bwigwa ibanga umuvyeyi ntashobora kubiganira n'umwana wiwe amuhanure amubwire nyene mu majambo y'ikirundi avyumve neza mu ati ni waja muri ibi uzotwara inda canke
uzogira ingwara zitandukanye canke ubuzima bwawe buzokononekara. Mbega ivyo bikwiye yuko abavyeyi baza babiganiriza cane abana babo canke kw'ishure bakavyiga cane kugira bize guhindura canke bize gufasha mu ndero y'urwaruka rw'ubu. Uretse ikintu rero kinababaje gato, ikintu kibabaje cane, wowe bibaza ngo uriko urabibwira abana, usanga abana bikurusha kure niyo, ubu ntumenya n'ingene babironse, ntumenya n'ingene babikuye, ntumenya n'ingene vyaje. Wowe urotwuva usanga umwana ukavuga ati sa ibi bintu arabizi, uye ukavuga ati ni ukuri ndumiwe. Ubu abana ngo basigaye babirusha abavyeyi babo cane, kure niyo. Ushobora gusanga umwana ukabona ati ibintu wabikuye, nyene ugatangara ukavuga ati ibintu vyema nono, ukumirwa ukavuga ati nukuri basha isi nyene nico gituma baca batanga kuvuga ati le monde a évolué, isi yose ego. Tubashimire cyane ku kanya mwaduhaye, twongera tubasaba n'ikindi gihe tubatumyeko muzotwitabe. Je nta kibazo n'ukuri nzobitaba, akanya nikaboneka ntaco bitwaye. Ego namwe ndabashimiye cane kw'iki kiganiro mwateguye mukanyiyumvirako mukantumira, n'ukuri merci. Nsabe n'abantu baje bagire subscribe, like and share, ni kuri African Sound. Ego bayirabe vraiment. Ego ndabashimiye cyane Shakira. Merci.